industry yacu fresh umuziki wacu w'abarundi ugeze kure mama mwabibonye twamakwakira abaririmbyi bavuye mu mahanga hano mu Burundi kera muri 2010 11 12 ubwo umunyamahanga jinga mu Burundi byabari ingora ariko ubu unye nta mwaka nta mezi atanu. What's up my people, hello everyone, wherever you are, ndabaramutsa ndabatasha cyane aho muri hose hano mu Burundi, muri East Africa, muri Africa ndetse ku isi yose abakurikira Azwan TV kaza mu biganiro byacu kuri micro muri kumwe na Lily Ox winner, the revolution, the solution n'ayandi menshi cyane. Uno munsi nabazana ibintu byiza cyane gose, ndabaha ikaze mugende kuri YouTube mugire subscribe, share, partage kwa kunyene j'aime cyangwa se like kugira nyene muhora mubikora ukubita agakengero kugira ngo bandabona notification. Kaze rero kandi mu biganiro bya Azwan TV kuri mikoro nabwiye ni Lily Ox. Uno munsi turi kumwe n'umuntu adasanzwe yakoze ibidasanzwe byinshi cyane, bavuga ngo umugabo atareso n'umuvuga mwizina, reka ndamuhe kaze avyivugire. Karibu sana bro. Yes bro, kaze cyane. Amazing neza. Cyane gose. Unakaza? Ariko poa tu. Kwema? Good. Reka ndamuha akanya abanza bidondore, ni intwari yakoze bidasanzwe. Kaze ubabwira izina ryawe n'ibyo ukora byose bya bindi by'ubutwaro ho rukoranye. Karibu sana. Asante sana. Hello everyone. Ni wako mumezi neza. Nito MC Donard Neige aka wakutoa jazz, the number one in our country, king maswaga millionaire, BRD sanzwe. Ndumu MC nkongera nkaba ndumu YouTuber. Asante sana. Azwan nibaza ko umeze fresh. Ndabaramukije abakurikirana Azwan bose abari mu Burundi, abari hanze. Reka bari kwisi yose ndababwira ati we go that. Good. Mwandanya mugira subscribe hariya kuri YouTube, mutavyibagira kugira share kugira ngo mwandanya musangiza ibiganiro vya Azwan TV abandi bose. Reka noneho twinjire mu kiganiro nyezina turi kumwe na mu MC wacu yababwiye akaza akora. Nudasanzwe ushobora kuba utabizi neza ariko ababizi barabizi, if you know you know, umuzi na uramuzi. Reka noneho akabazo kamera ngomba kumubaza, ni ryari watanguye igikorwa cyacu MC cyangwa se akazi ka kuko kuri je ndabifata nk'akazi, kuri je ndabifata akazi kari serious kandi kameze neza cyane ko mukora ibikorwa bidasanzwe. Watanguye kano kazi byari nibaza ko ariho numva nohera cyane. Thanks so much. Jewe merci beaucoup. Misanzu jewe kuba ndu MC novuga ko ari byo byangeje kuri no ntambwe idasanzwe kuba ndi mu YouTuber. Nakazi kuri jewe nabitanguye kuva kera cyane mu mwaka wa 2017 ariko kuva ngaho ni kubaka izina urabizi ko bigoye uko umuntu agenda araduga niko agenda araduza level yiwe hit yiwe ibikorwa byiwe ariko natanguye 2017 natangwe ntazi ibyo ndimwo ariko ofera mesure nagenda abona ingene ibintu biriko biragenda ngenda ndaca mu cyanzo ngenda ndisunga aba grand frère gushikaho ibintu bigenda fresh. Ni ryari wamenye ko umuhamagara kurimo ko numva umenga ni ikintu wiyumvamo ariko wavuze ko watangwe 2017 ariko ni ryari wamenye ko uri umu MC official talent? Merci msanje je nabitangwe ntabizi nabivuze nkiri umunyeshuri naharanira kuba umuderege. Naharaniye kuba umuderege kuva mu mwaka w'indwi. Namye nshaka gukora ikintu abantu bose babona. Kuva mu windwi naritoza nkakubita squatter. Nkitoza mu n'ubu concession ndaburonde. Mu munani nditoza gutari serious squatter ariko ngeze mwaka w'icenda narashoye kugirirwa amahirwe ndizegwa n'abagenzi ndabo mu conseil ndabona ko indoto zanje zizoshobora kugera kure. Ndabandanya ni je kuva secondaire nta mwaka numwe ntitoza kuba umuderege ariko finali ikintu cyambere cyanyoheye nkiheza amashure nayaheje ndumudwaye nongera ndayaheza kandi n'umuderege. Kuva mu bindwi nitoza nagiye kuba umuderege mu mwaka wa nyuma wa 13 ucubaho n'umudwaye cyarongera mba kandi n'umudwaye ni congratulations idasanzwe ariko nagiye kumenya ko mfise iyo mpano neza nakoze mu mwaka wa 2017 nahe nyene byari bivuye kuri diplome igisanzwe nari mu rubanza nk'umutumire hama birashika wowe bituma moderateur arabura umwanya arasiba urubanza rurabura umuntu aromodera sinzi ngene umuntu mwe mubo twigame twakunda kudutera blague twenza fa gupararanganya ivyo ubonye byose ngaho janga ugaragara barama mic ngiye imbere nararyoheye abantu mu buryo nanje ntazi ndamodera urubanza nisunze ko mbona ndabibona mu bandi niho rero inyuma yaho nuguru imiryango
abari bari ngaho benshi barose ama diplome bagiye baranyikorako ntangura kubona ko ahubwo nasamaye nshobora kubigira umwuga biva ngaho ndabandanya ku ntambwe idasanzwe yavyo mu nyuma ndakora igiteramo canje ca mbere. Okay reka noneho imbere ko nja mu bindi umbwira igiteramo ca mbere wagikoze ryari? Sinibuka neza itariki ariko nika ko nakoze igiteramo ca mbere nagikoreye iwacu nyine aho dusanzwe tuba RSB. Yego. Narakoze igiteramo cyambereye ouverture y'imigango. Kuva maze gukora igiteramo ca mbere vyampaye gukora ibiteramo byinshi ku buryo uwo mwaka nari ntanguye igiteramo ca mbere nakoze ibiteramo birenga 10. Birenga 10 kandi ivyo vya mbere suvuga ko noba nararonka amafaranga yata yari déplacement ariko haragira igihe ivyanyuma ndabironka amakanoti bitangura kuza biraza kubera ndabironka amakanoti ari igiteramo kimwe nakoze cyangiye gusumba ibindi byatumye ngira ingufu idasanzwe yabo. Ego nibaza ko numwuga nko murako muravyumva nawe arabihamya ko muri mu ntango biba bigoye ariko ofila mezere bigenda biraza umuntu agafatisha. Nagomba noneho wakivuze ko wagira nka kanoti ariko nagomba ngo ubwire abakunzi bawe cyangwa se kuko hari abantu benshi baza kubuye musaru gupararangana bakabona umenga ibintu by'abantu babadakomeye by'abapayi mu mutwe. Nagomba kumurusho kutubwira niki kintu maze kunguka kuva ubaye mu MC iyo myaka yose umaze niki kintu we MC maze kukuzanira mu buzima uvuga ngo ni proud y'iki kintu? MC je buramaze kungeza ku ntambwe idasanzwe. Kera nitwa MC Donard ariko ubu ni MC Neige. Ari naryo benshi bazi. MC Donard iri ku mapage yanje ya kera ntagikoresha. Ariko MC Neige niryo benshi bazi naryo ama platform yanje yose sanze nkoresha. Ico kimaze kuuma nkuko babivuze nabivuze mu ntango nakazi kuri jewe byarampaye akazi byaratumye mbo mu YouTuber byaratumye mbo mu journalist byose byavuye ku MC bwanje anubukerebutse niko nashobora kubivuga. Byarampaye ikizere mu bubare bwinshi cyane ahantu muri muha. So rero novuga ko bingaburira biramaze gutuma nkora projet nkunguka nakazi muri jewe ariko hariho bimwe nahevye mpereye ku biteramo je narabihagaritse je nta biteramo ngikora kumva nyabaki bon imvosi zindi benshi barazizi ari igiteramo cyanyuma mperukamwe ni igiteramo cambabaje cyamviriyemo kuja gufungwa nico gutuma nabihagaritse ego umuntu agenda ahura n'amasurago menshi muri taraziwe cyangwa se mu mamagaro wiwe surago ntizibura ariko nanone numva no gukomeza cyane ariko noneho kuba umu MC ukaba mu journaliste nibaza ko uri abantu nk'abo abo bantu babiri umujournaliste mu MC nabantu baba bari hafi cyane y'umuziki nabantu bari hafi ya entertainment gose. Nagomba noneho tuje gato iruhande ya kazi kawe tuje mu muziki umbwire eske umuziki na cyane tuvuze Buja Flavor we urayibona gute kuko hari abantu benshi bagenda bavuga ngo aba MC nabantu bajya amafaranga y'umuziki ariko badashira amafaranga yabo uburyo bwabo butari mu muziki mugaba bakajya ingufu z'abaririmbyi aba DJ gutyo aba journaliste gutyo wo kivuga ku iki ko hari bamwe biduga bavuga ngo hari abandi bajya twe turakora agahembwa abanshaka kajya abandi? Thank you. C'est vrai ibyo vuze ntubeshe ndakunda kubivuga kenshi. Je ndi mu YouTuber hari ama TV online menshi afata n'ababaririmbyi hari ama televiziyo kugira ngo ukorane ikiganiro n'umuririmbyi cyangwa umuntu wari wese muri industry umanza kumuha ariko novuga ko ivyo ari mu bimwe bituma umuziki wacu usubira inyuma genda murabe mu Rwanda ibyo nama nabwiye abarundi hari benshi bakunda kumbwira dura neza aragara dura neza iki ama showbiz ntatubwira ntagira gute c'est faux man umaze kunyegera jewe niwe tumaze kuvugana kamenya Riz barabizi n'abandi benshi barabizi jewe nta muntu numwe nigeze nirengagiza twakuranye ibibaho no kwirengagiza gutura umwana wo muri quartier bari umix barabizi abantu bose ukora dukurekana benshi barabizi ariko harabashe kunyumvira nabi yuko nabo tuba muri quartier imwe ntabavugiye c'est faux gute noza guteza imbere abandi abo muri quartier ndabasiga jeri nabageze hariho nabigeze kugerageza kuncafuza barandemesha ibitari byo kandi byarigeze no gucaka kuri yazwana ariko jewe sinashimye kugira ico ndabivuzeko nasi iho yarigeze kumbwira ati yana ingo tubandanye ino kino kigani nambwiye ati bro ntibikunda rero ibi biri bimwe bituma umuntu asubira inyuma hako umuntu woza uturira ahubwo woza usuka mu mabisi ugatuma ico kintu kigera industry yacu fresh umuziki wacu w'abarundi ugeze kure mama mwabibonye twamakwakira abaririmbyi bavuye mu mahanga hano mu Burundi
kera muri 2010 11 12 ubwo ubona umunyamahanga je ngaha mu Burundi byaba ari ngorane ariko ubu unye nta mwaka nta mezi atanu hera utabonye umunyamahanga aba DJs abaki plus n'ikintu kindi dushima ama TV online yarabaye menshi atuma abarundi babona ibiriko biravuga hirya hino no kwisi kare umuntu atunze Android yaba mu big boss ariko ubona umwana akivuka bamubona na iPhone bamubona ibi ni bimwe rero nuvuga ko ari mu ntambwe idasanzwe ituma uburundi bwacu butera imbere rero nuvuga ko industry yacu iri fresh sana ariko nako muri tuko tuja gusozera nagomba mbwire kuko hari ibintu byinshi biko bisirikira muri industry yacu hariho bamwe bidoga ngo ni gute yego abo hanze barinjira ariko twebwe dutegwa tudatera baradutera muga twe nta musi numwe abarimvye basohoka wewe nko mu MC journaliste mu YouTuber usanzwe ko muri urabira hafi Buja Flavor cyangwa entertainment yacu ukivuga ko iki ko abarimvye bo hanze baraza nivyo kandi biri proud turavyishimira ariko aho bo abi wacu bataja hanze bipfira he je narabivuze abarundi turigayisha twebwe nta gaciro twiyihana gato ndabivuge mwese mukomo tukamusha mu bivuga hari abigeze kwidoga ngo FTV ntitwagiye kwakira DJ Brian azwi nabande ngaha mu Burundi ko twebwe Double J nakiri kubari mu Rwanda bakiriwe n'amamedia ngayo ni bake cyane ivyo namanabwiye rero abarundi iha gaciro nta muntu azogwa gaciro utakihaye nta kuntu twebwe abaririmbyi biwacu bagiye mu mahanga ata televiziyo nimwe yigeri bakiye mugabo mu nyamahanga fakuze ego c'est vrai tous dukeneye ama views none gute dashobora guha valeur media yawe kinyamakuru cyawe uwari we wese umuntu wese avuye hese kumwakira nta terambere tuzogira twishikana ko mu gihe tutihaye agaciro rero novuga ama media yiwacu arakwiye kwiha agaciro arakwiye kwiha agaciro n'importe qui udafise idini udafise amateka nta kamaro gari ko kukwakira bo kwibaza reka tugaruke mu mwuga wawe noneho tujya gusozera urafise umukunzi je ndamufise sino umukunzi gusa no mu fiance voilà urumva bigeze ku ntambwe yitwa gute nimba atari banga tube sincere private ababizi barabizi ariza ndamukunda baba bamubonye tu yitwa Nerike ribasi ndamuvuge nta kibazo narahisemo Neige ndamukunda cyane tu umunsi wanyu uri gukoresha condom nde nayo nzi condom ntizicarica bon condom ntayonzi ntariyo ndakoresha so twari kumwe n'umu YouTuber wacu mu journalist mu MC abikora neza cyane abizi neza cyane platforms ziwe zose mugende kuri YouTube mugende kuri Facebook zose muraza kumusangaho ubabwiraho basanga n'izina riri ku ma platforms zaho thank you nakivuze mu ntango MC Neige ama platform yanje yose MC Neige IG MC Neige YouTube MC Neige vyose Facebook vyose ni MC Neige yo asante sana bro asante sana wakoze gose wakoze cyane ngire na CEO wa Azwan TV ateri ntambwe tu cyane gose mugende kuri YouTube ni Azwan TV ugire subscribe share like udondoshe comment yako kuri micro kumwe na Lily Ox winner nta bindi ni vya bindi nyene mukore like na partage ndabinginze subscribe izozo nibaza ko ntayibabwira kenshi cyane murakoze gose kudukurikirana ciao tuzosubira I love you